umuhungu yaguteye inda yarafise 17 nawe ufise 15 mace mubaho gute ndibuka ndiko ndadandaza umutobe mu isoko gaye mvuka mu muryango ukize yaho nimba ati nk'ubu nohura n'umukozi wacu ho byogenda gute ndiko ndadandaza umutobe ugasanga nk'umuntu ugaca wimvira nk'ahantu mva ukimvira ukuntu wavutse ukimvira indoto zawe nkibona ndiko ndadandaza icapati kwibarabara haragira n'igihe nkahura n'umuntu akambwira uri umukobwa wo kwa naka nkabihakana kubera kumaramara kumva gusa yuko nabikubwiye jewe kugira nta nsambane rya mbere na hano n'umugenzi wanje kandi ari umukobwa yakubwiye atumviriza ego kweri nabo twabatandukanye bise babiri yankunda cyane nkavyihanganira ariko ikintu cyambaje nkumva ati kweri ndakaravye ndayekuye. Hello boys and girls, nzira kumeze neza kwa kudi ahandi ndavuga ko ari juste gale kedrum for more like black mashoni black behind the camera mwitu musaza ndabura kuya n'umukubito n'umumomoro n'umutatu ndabura ati making sure ko amazugura subscribe bagakengira unyereka ya wafyonze comment zanyu yabizi tukebura iziduye ingufu ziraduha iyi ni poem idasanzwe kwa kudi ahandi ndabura ko dufise umutumire bamwe baramuzi abatamuzi nabo reka namubabwire kuko nta mukobwa yivuga mu izina yitwa Uwimana Vaccine musanzwe mumuzi mu mafilm atandukanye yaba umufakazi n'izindi nyinshi cyane nka Fanny Lavine kwa kundi ahandi niba mutumire nama ndakubwira ni umuntu abafise iteka giwiwe ariko vyongeye mu muco w'ikirundi iteka ririyongera iyo umuntu agize ubugeni nuko birashobora gushika ubugeni ntibugende uko washaka ugasanga harabaye divorce mbega Intahe yuno mukenyezi akongera ka mama w'abana ibimeze gute nibiye bintu yahuye navyo mu rugo mbega nibiye bintu dushobora kwiga nk'isomo vyongeye nk'umukinyi w'ama filme akazi kiwe birafite icyo yamufashije ndabura ko niwe mutumire uno munsi kwa kundi ahandi ndabura ko byamaze komera ndakuramutsa Fanny Lavine kaye wese niganda kumenyera breve gira ndakwiga rega je sindakumenyera jire kuri kubona wowe waranyubeye Tirendi Cameleo. Cameleo. Chameleon. Vere rouge orange ntumbazi. Ngira ndikora nahinduye impuzu. Nomusi nuko nagira mbaye nka pastor. Ego breve. Ishati irabura. Iyo imbere ya kamera bakakubona. Oya, mba nkene gusobeka nkuko kugira bigende neza. Nabukare nkiyi. Urayibona la? Ibanze. Yes, agira neza. Hallelujah. Ndakuramutse Fanny Lavine. Nje ndakuramuka ijegayere. Unapendeza. Duhuye muri sport. Asante. Ubu nyine kwishira ko ntuze. Kuba ku mubiri. Kuba ku mubiri. Kuba tamuzi Fanny Lavine. Fanny Lavine ni. Fanny Lavine ni umwanditsi n'umukinyi wa filme aba mama w'abana. Yego. Aba n'umupapa wabo. Okay, nkaba ndi murundi kazi. Yego. Nkaba nkijijwe. Amen. Nkaba gukizwa no kuvuga kwemera Yesu. Umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Nkaba nkunda abantu. Nkaba nkunda ibikorwa. Nkaba nkunda ibintu ni bivuye mu nguvu zanje. Yego. Ya, ndabikunda. Nkaba nanka umuntu ambuza amahoro ndanga ibintu bimbangamiye. Ubuto bwa Fanny Lavine bwari bumeze gute? Ubuto je t'aime. Agacucu. Ubuto bwanje bwari bumeze neza. Abandi bana bose navutse neza ku bavyeyi babiri. Abavyeyi bankunda muri famille nyene imeze neza. Ataco nubwo yari mu mafamille yifashe. Wavuke mu bourgeois. Ndavutse mu muryango ataco wifashe. Ya hama ndakura nk'abandi bana ariko ngira muri âge d'adolescence sinaba umwana mwiza. Navuga ko nabaye umwana mwiza kubera ko sinumviye ijambo ry'Imana, sinumviye abavyeyi ariho arico cyatumye cyamba umumama vyihuse hataragera. Wagize ubucyuho kiri muri adolescence. Ego, nagize nyene. Tubwire iyo myaka kwanza. Iyo myaka byari bimeze gute? Tubwire. Byari bimeze gute? Wari ufite imyaka ingahe? Nahise 15, mu 15 gutyo. Nona naciye nyene bipararangana.
kandi nari umwana afite indoto nyinshi kandi zigira kure aho imwe mu ndoto nari mfise indoto yo kuzoba journaliste kuri BBC. Wow. Nari numva nkeneye kuba umuntu ari populaire, umuntu nyine abantu apana mu buryo buboneka. Ivyo navyo nimva kubera kiriya gihe ndibuka yuko abantu benshi basanga size bariko bumviriza amakuru kuri BBC, bavuga ati ebana nari ndakeneye kuzokora ngaha naho abantu bose bariko barayumviriza, urumva nyene ndiko ndatanga amakuru muri ubwo buryo. Hama ariko kubera uko kutumvira ni nisanga rero izo ndoto vyanse kubera naciye nshira amashuri hagati. Rero tukiri ngaho nyene ku myaka 15 urasamye imbanyi imuhira bavyakiriye nabi cyane kubera ko nari umwana bakunda kandi bize kuko naratekereza ku bisanzwe nyine apahama naratekereza nari umwana ntavuga na umwana senga ariko kubera kugira abagenzi babi hari utuntu usanga nyine abana babaje nahura nabyo yaja guhanuza umugenzi kaje sanga umugenzi ati ntabwo waratevye twese twaraye ntatashye tari uburyo utarumva mwabana bareke kubabesha ntakiriye murindira abagabo bayo murindire Imana batera iteka kubera ko ndibuka ni nacyo kintu kimbabaza. Ndibuka narigeze narasenga sana sinzi baga ko nasenze isengesho ndi muri fraternité vuga ati Imana ndagusavye umugabo wa azotangura kumbona azobe wonyene azobe ari wo mugabo w'ubuzima bwanje bwose ntagire abantu babiri shobora kubona ubwambure bwanje. Ariko urumva nyine gusenga ni kimwe naho gukora ibintu bituma iryo sengesho ryawe riba ni kindi. Ni nkuko wosenga Imana ndagusabye uzome kuba umubosi ukacuga umuryami ntibikunda. Tegeze gusenga Imana ndagusabye yazagire ibikorwa by'intoki zanje. Rero nanje gusenga ngo mbona uzondinde nze ngire umugabo umwe azobe wonyine ubuzima bwanje bwose. Ntivyabujije ko bitaba kubera nanje naciye nisamarako. Ariko gituma rero nyuma yaho naciye nja mu buzima bugoye cyane bunkomereye ariho havuye ikindi cyimviro cyo gusaba Imana ati Mana ndagusabye uzome ndi mu gupfa nze nandike igitabo kivuga ku nkuru zanje, igitabo gihanura abajene kugira ntibazogwe mu manga nk'inaguyemo. Nyine naba ndabisaba kenshi Imana kuko nabona yuko nyine no kwandika igitabo urumva navyo narinze n'ubudije navyo ndamenya abantu muzi kwandika ibitabo muzombarere kuko iyo ndoto n'ubundi ndacayifise yo kuzoza kwandika ibitabo. Muga navuga ati nzovuma ntorikaye ya sanfe cyangwa nkazingaye nandika ibintu byinshi ndabiha umwana wanje ninapfa azoca biha nk'abantu. Nivyo je nimvira muri jewe ariko ndashima Imana yuko muko mwico byo byumviro byanje nari bifite urumva bwa mbere byo gukora kuri BBC niyo y'ubwa kabiri yo kuvuga ati nandika ibitabo. Hariho igitangaza Imana yankoreye ingira umwanditsi n'umukinyi wa film. Je ndabona yuko ari ubuntu Imana yangiriye nyene kugira ngo nambara umuntu araba filme zanje cyangwa umuntu akurikirana nyene ankurikirana ashobore kumbwira ati felicitation nkabibona ashobore kumbwira ko nkabona donc ama commentaire ntarapfa kuko urumva ko nabisaba ko bizosohoka narapfuye. Ndabishima Imana rero urumva kuba nashoboye kugira kwizigama ngo ndindire ndo nk'umugisha w'abavyeyi ntibyakunze ko urugo rurama. Sinavuga ngo abantu bose bagira ama divorce kubera ko batarose imbere ko dushikira hiye imyaka 15 aba ari imyaka mike cyane. Abavyeyi barabibonye, hari abavyeyi benshi baca bavuga bati genda turakwirukanye cyangwa umwana akabatinya akavuga ati babimenye ni hatari basanga aragiye. Bo byabandanyije gute? Byabandanyije nabi kuya abavyeyi twasubiye kuvugana haheze nka 10 ans. Baci uva mu rugo uragenda? Ego. Nyine umva barashavuye cyane nyene utama kabona ati uyu mudemo wanje mwiza ndamubonamo inkwano za 20 million. Papa yarankunda cyane twuma turi kumwe nukuri ubu ndamutahura. Urumva baranshavuriye imyaka 10 ku buryo nanje mvuga ati ibi nibiki kushavura imyaka 10 yose. Ariko uko umwana wanje akura ngenda ndabitahura avuga ati ahubwo Imana bahezagira umutima wabo kubona batapfuye kuko je ndumva yo mana Imana izondinde bivuga kumenga no champa.
no ku myaka 15 uwo mwakundana yari yitunze yari umuntu agusumba imyaka byari bimeze gute? Twari tungana. Ubwana nkawe? Yaransumbye 2 ans 3 ans gutyo. Umuhungu yaguteye inda afite 17 nawe ufite 15. Mace mubaho gute? Twabayeho nabi, uravyumva nyene ko twabayeho nabi cyane. Turi abana mwese utabona ati urazi yuko ukiri adolescent ubona yuko niwagenda kubana n'urya muntu mukundana umengo ugiye muri paradiso, ugiye muri paradis, ugiye kuba nyine siko nabisanze. Siko nabisanze kuko nawe ne haragera igihe akaregreta akavuga ati jewe ngize umutama ko ari nkiri wapi uransazishije uransazishije ataragera urumva nende nkaba oblige yo gusaza kandi nyine ntarakura urumva gari iyo nkuru tuyihoze kweri ndi kumenga dukeneye kwimenya natwe nzoyandika reka ntacu uzobandika ibindi turacari ngaho nyene muragiye kubana nta numwe akora mwaca mu bahaguru cyo mvume gabyari yaciye akora akazi nyene gasanzwe cyane gasanzwe. Hari bavuze ngo wajya ngo urukundo ngo abantu bakundanye bakiri bato ngo niko gukuri gusumba twe duhura dukuze. Abandi nabo bavuga ngo hajya ngo urukundo ni nk'icyayi kiryoshye cyane n'agasukari n'amafaranga. Naho ni kuvyumva. Kandi kuri yawe jutse bije mu bintu ntashaka no kuvuga kandi ibyo nasi vyiza. Ari nk'ibyo utabivuze twebwe tukiri bato badusigara isomo rya. Ya nyende cyangwa uzobabwira ariko sinari nabiteguye gayerera kuri kw'Imana. Dushishije ku mayanga. Ivyuko? Hari bavuga ngo kenshi na kenshi iyo umuntu agize ama grossesse précoce agatwara imbanyi hataragira ahura n'ingorane nyinshi. Mwe ho mwari mwagiye kubana muri babiri umwe afite 17 ans undi afite 15 ans. Bega wowe nk'uwabaye nk'umuntu yashoboye kuviva experience biba vyoroshe. Bega biba bifite ikiguzi kingana gute? Niba byoroshe kubera ko ujitangwa kubona nyine ko uri kuba mu riko yuko ibyo wiyumvira byose ko zari indoto utangura kubona nambari ikintu ndashimimana kubona nko mu ico gihe ntashoboye kuba umuntu yidroga cyangwa ngo mbe umuntu nyine usanga aganje n'ibindi bintu kuko ntibyari byoroshe. Uragiye kubona uwo muntu nawe ne ibyo bintu arimo akavuga ati wapi muhira ntibakuvugisha nta mugenzi ufise uracari umwana. Hari igihe nabo bagenzi bandi muhura nabo bakakubwira ati rondera ibindi bigabo duparike kugira ukuntu ubaho cyangwa bakakwereka nyine uko ukwiye kunywa inzoga nyinshi kugira uvyibagire ushobore kubandanya ubuzima neza. Ariko nyine biba bigoye cyane. Sinabona ko ndabivuga ko ndibuka ndiko ndadandaza umutobe mu isoko gaye mvuka mu muryango ukize yaho nimba ati nk'ubu nohura n'umukozi w'iwacu ho byogenda gute. Ndiko ndadandaza umutobe ugasanga nk'umuntu ugaca wimvira nk'ahantu mva ukimvira ukuntu wavutse ukimvira indoto zawe. Nkibona ndiko ndadandaza icyapati kwibarabara haragira n'igihe nkahura n'umuntu akambwira uri umukobwa wo kwa naka nkabihakana kubera kumaramara kumva gusa yuko usubija ahantu habi kandi ariko ibi byose bitwibutsa gushima Imana, bitwibutsa ko hari ikintu Imana yakoze. Nuko ndashima Imana ndiko ndadandaza icyapati abakozi muhira bariko barabiterana urumva ndiko ndadandaza umutobe mu isoko umuntu ukama umutobe ukumva aragututse ati ibintu bibishe nk'uko ukibuka ko muhira bariko banwa imivinyu senyera
byari ibintu bikomeye bisaba yuko uba uri kumwe na ndiho nuko urabandanyije rero ubuzima bwaciye bubandanya gute ni ibintu biba bigoye kuvamo bwarabandanije gutinda nyine harage nyene uwo mutipe turatandukana kuko uretse yuko twapfa ko tukiri abana tugapfa yuko tugapfa ubukene abantu burya barigiye bapfa ubukene iyo mu rugo hari ubukene simvuze ngo nta mukene akundana ya ariko mu rugo hari ubukene bwinshi ata mahoro ahari abantu baratandukana tukabipfa n'ibyo nk'ubu ukazumva ati wowe niho wanteye umukoshi abatari wowe je mba nigereye aha narose ibi n'ibi ikindi naco tugapfa n'idini kuko we yari umumizirima nanje ndi umukristo ukwemera kwanje sinumva ko kunyemerera kuva kuri Kristo numva no uko biri kose no guma ku mana yanje navukiyemo namenye ariko nawe akaba urumva ari mu mizima ntidusangiye ivyizego byo byose agacabona ati nagasuzugura nsuzuguye dayeri yabo mu nkunda iwanyu baba baragize iki ibintu byinshi cyangwa nabo ba warahinduye idino kaza abari bikomeye cyane natari mba numva umenga ni ibintu biba bikomeye cyane nuko muravanye rero ubuzima cyabandanya gute kare mwaramugwana muri babiri gira umwana kure ubu rero usigaye uri wenyene cyarakoreye gupanga ka kazu kugurisha wa mutobe narijya n'umuryango utari ukiguhanigwe nivyanyoroheye ico gihe ndibuka tukitandukana naciye hari umuntu yangabiye namba ari femire ndagenda mu Ruvumera ico gihe twaye Bujumbura ndamanuka Bujumbura nshikira mu Kanyosha sinzi umuntu yangabiye femire ndagenda mu Ruvumera ndarangura amashati y'abahungu nza ndayatembereza mu isakoshi ndanciye nk'ubu usanga waranshoreka usanga niyo yambaye ari wowe wayimpaye oya yaraheze gahora nk'umuntu nkamuramutsa nkaca ndabwira nari mfise ngaha anye ishati nashaka unshorere kandi wenda kuraba umuntu yakubeye nyene akacavuga turanyene kubera ko kandi wowe usombesheje umuntu yovyemera vraiment ndazi kudandaza ko ndazi kudandaza cendagira nkamwereka amashati bakanshorera haragira igihe rero ndagira ku ntambwe yo kurangura n'ibirato ndabitembereza uko nyene mu isakoshi aho umwana wamusize ruguru cyangwa muri kumwe Bujumbura kumwita umwe aho warugeze kwa kabiri babiri twatandukanye bise babiri iyo nkuru utayitubwiye nayo yareka wa kabiri nawe yagiyemo gute none twabana navyara hari umuntu yambwiye ngo hagiye abantu ngo badafise gwikibatwa ikibokipa cyane ngo bafise umwanya munini wo kuvyara ebana kandi rero kuvyara nta nuko ari n'urukundo abantu benshi bararagwana mugabo bakaca bazinduka batwaye inda usanga bafise ingene basinya amasezerano no gusubiza hamwe nawo bimenye nibanga nyene ryabo warugeze ku bana babiri nahise babiri ntaguciriye mwaho umugabo yaragufasha ibirezo oya nta kimwe yafasha imana nyene niyo yabaye ku ruhande rwanje ndadandaza ibirato ndaduga ndagira akantu nyene kameze nk'akazembure ndaduga ndagira magasin hama nza no kuja mu vya filime nza no mu vya filime hama vya filime birampombesha magazine ndayuga magazi warayugaye kubera filime ibintu vya filime gare ntivyoroshe magaze yanje narugaye kuba kandi ntiyari ntoya yari imaze kuba nini yamaze kuba nini kuko nahisigaye nja kurangura Kampala rero narugaye kubera filime irazimvye kandi ni umuhamagaro bigoye kuryamana wamaze kubishikamwo biragoye rero kandi ni ibintu abantu benshi batiyumvira gusponsoriza umuntu muga nawe ukumva kuryamika bya bintu byawe ati reka ntaco ngire ndabitanga gutinda rero ndasanga nahomvye nabihevye byo kudandaza ariko n'ubu I want money kugira ngo ndandaze umuhamagaro wo kudandaza uguma unjya n'ubu uradandaza views ni kujya nyene ndadandaza views ariko views niziriya cyangwa n'umugisha byambereye umugisha kuko uko nari mbayeho ndandaza nuko mbayeho onye nkora filime sico kimwe ariko quand même ndakeneye
je numva muri je ndi n'umudandaza akomeye cyane nuko turi mu gihe kenshi na kenshi abakobwa benshi babona ko ngo hagukundana ngo n'umuhungu ngo atagira uruhara mu bwiza bw'iwawe ngo n'igisuko ntakugurire niki usanga ni hatari si bose ariko bamwe arihagaze kuravuga ati jewe avec abana babiri je ngo mangurisha amashati reka mbe autonome mwibarabara kandi Imana yaraguhezagiye ndakeneye kumenya ukiri ngaho nyene aba ari urugamba goroshe biragoye n'ubundi mfise na hato maze kugira biragoye nk'uburana uko tugeze mu kice ntageze ko asubira ku ishuri hari ibyo ndiko debati senye rero raba wigaragaza ya rero ico gihe ho nibiba byoroshe ukiri wa wundi kiri kurarondera n'ukuntu basi wori hashambure tubamwo nyine dushimire leta kwanza yashize amashuri abana bige kubona kiriya giyo batahaba leta baba baricayeho mu kwene naye kubishobora ubu nta karikiri baba bazi igifaransa niba basigato nari kubigisha jewe ibyo mbonye nari kubigisha gusoma no kwandika aje ndabigisha gutora isashe tukaja kudandaza kubera n'ubu abana banje baramfasha akazi bahora babona mu mafilm je nakuze n'abavyeyi banje tubafasha kudandaza tukaja kushora yuko tumaje tukabafasha kudandaza niyo mpamvu n'abana banje jewe akazi nkora bategerezo kukamfasha niyo mpamvu ntashobora gukora akazi kabi katemewe n'amategeko uti iyo ataba leta y'u Burundi ububwira umwana utasha bamubwira ati vuga yo ndamwigisha ati icatanu gukuramo amajana ngaya hasigaraye cha leta yubaho leta mvyeyi leta mutsi yubaho ibintu bikomeye cyane bya bintu birakomeye kwa kundi ahandi kwa kundi ahandi yego uriko uratubwira rero uraje uraronse magaze ikizire reka yatanguye kuhaba mu muryango vyari bimeze gute ntibasubiye kugwa ari mahigwe canke muze muraganira mu muryango nyene inyuma gato mu muryango twasubiye turavugana neza imbabazi barazima umugisha wabo rawo hano namwe wogira udafise umugisha w'umuvyeyi ndemeze neza yuko kuba aho ndi ni ukubera umugisha w'abavyeyi banje ni ukubera amasengesho bansengera kuko n'igihe bambabarira bakanyotora ko umugisha none aciye ntangura kubona ntera intambwe mu buzima bwanje nkuri isakoshi ku mugongo urumva umuvyeyi wawe uko azoba ari kose umwumvire kuko umuvyeyi ni imana ya kabiri ngaha mw'isi niyo mana yawe umuvyeyi atakwatuye kumugisha ukazibona umuvyeyi wawe agushavuriye menya yuko nta hantu na hamwe uzogera naho uzohagera uzohereza nabi yaje ivyo ndabizi narabibonye umva nyine ure I'm good ndashima Imana aho ngeze ndabishima Imana naho atarahashaka so naho iracabandanya ihezagira iracabandanya haleluya inya yayo nyine ntanzigikira kwe nuko rero hama rero uraje urateye imbere uco wimvira kumanuka ibujumbura gute vyakujemo gute wewe ri inkuru nayo iginkuru yumva waramanutse ibujumbura mu nyungura duga nambagaze hariya oya je magaze nenda bise garde no muri ville hose umva wamanutse ku mufuko w'amakara reka nese yavuze ati tumurindire mu gisagara kuva ngazi ishobora aha twarashitse reka tuzomurindira mu cyarabo cyangwa muri rohero biriko biza ku yindi point bidasanzwe magaze urayishinze umuryango uravuze ati turaguhezagiye mwana bandanya kugira umugisha iki niki kandi kiri naco novuga abantu baca bimvira ngo kubera ko navutse mu muryango ubisa amafaranga ngo nibo bace bampa amafaranga y'umutahe cyangwa iki oya barabizi je sino babeshera cyangwa sinoza kuvuga ngo kuri kamera ndazi kigane bazokibona je nta mutahe muhira bampaye bagwaye muhezagiro bampaye muhezagiro gusa baransengera barangira imbabazi baramuhezagira gusa nta mafaranga je bampaye ngo genda ukore ariko urabona ahantu mbase ntihameze nabi kaduka kanje ni kaburi gitoro kuri YouTube simbura utuvyuzi akayobe nako mbona umenga umumetisha sigaye jana muri sport ibatse kandi wambaye Air Jordan Imana ishimwe cyane kandi yongere hezagire n'abavyeyi bahezagire abavyeyi babo iki kintu caranyigishije kwa masengera abana banje kandi nkabatura kumugisha nuko uraje magaze irahomvye rero ubuzima buca bubandanya gute filme ko ari ihombejeje magaze yawe wavuye muhira urumwe ubu mugeze kuri batatu bane n'umukozi n'abandi bakoranye n'ivya filme n'imbwa zikuga umuhira
shemerisha ugiye kwa FANNY LAVINE usanganditse ko ngo shemesha ucyo mutsa nagiye muri tote ryari ngo ariyo ngo abavyeyi bonka mu gisagara rero ngiyo ngo bafise ngo bakobwa bakiri bata ngo bandika ko shemesha ngiyo mukobwa ngo afise mu 25 tango kugira 25 bacha bandika ko ngo apa tunacuruza barafu mwingiye na fantaza baridi ati kare turadana zibarafu ariko bavuga ati aha hari imbwa uyihe ikara ivyo nibiki yego ati niya kujya nuzuvuga twe twababwiye ko ikara hamba rero nuko Bujumbura ugeze ku bantu bane utunze umuboyi abana babiri na wewe birahomvya cyane bica bigenda gute rero je ndabishima Imana ko ari byagenze wace wimuganya gute urumva ndiko ndakore ivyo vya film Imana yarahezakiye ima abafana bankunda abafana banje abafana banga abafana banje ndabakunda kuko nibo boss banje abafana Imana yaramezagiye ima abafana bankunda bakankundisha n'abandi kugira abafana bagukunda bakagukundisha n'abandi ariyo umugani bavuga mu kindi ngo ibintu n'abantu iyo ufite abantu nta kibuza utaronka n'ibintu rero nararonkeye umugisha ku bafana banje barankunze bankundisha abandi amafilimi kirankundira atari ibintu by'abantu bose urabizi ibintu by'abantu bose gutungwa na bino bintu n'umugisha wavuye mu bafana banje hagati aho na RTNB iranyizera impa contrat ku buryo ubu nyine ntavuga ati ndafise ikibazo c'inzu cyangwa ndafise ikibazo ca ratio RTNB bihari ati kwezi kwa hete amazi kandi nayo nyene amazi kandi nyene ngene ndonka ibintu bitandukanye kubera abakunzi banje urako ariyo ndiko ndanje ndihereza kandi wota hejuru cyane muze muramwa kandi wota wese ndagitega yene yasigayanwa none ukere kugira kabiri karemvye bunyani kandi wota ukere kabiri karemvye kandi wota none cyo muzi yavuze kabiri karemvye nk'abapatiri ibaze na pastor wahinduye bishop nuko nyene nzendaronka amakontra atandukanye nzendaronka n'abandi bakinyi bagenzi banje bamamagara mu mafilme yabo ngo nkine hama bakama ayirasiyo y'imisi ngahe rero gushika n'ubuzima burakomeje ubuzima burabandanya uriko uratubwira turi mu gihe ubuzima butera busaba ko umuntu akoresha ingufu nyinshi kugira ngo bandanye biza kwindi mpo bidasanzwe watanguye utembereza ibintu ubu nawe utembereza abantu mu muduga canke ibintu twaye mu muduga biroroshe kuva hasi uri umwigeme uri umama utunze abana hama ukagira aho ugeze bisaba ikiguzi cahe ubu hari umwigeme ubu nyene ushobora gusanga afise iyo myaka canke iri hejuru yayo atabona ingene bimeze yifuza solution umuti nuwahe uhaba kuva hasi nivyoroshe haba no kubandanya urugendo nivyoroshe kuko icambere kugira uve hasi birasaba yuko ariho ikintu umukenyezi cyangwa umwigeme wari wese usa benshi batarakanguka bafise muri bo cyo kwisuzugura kubona bavuze ari bakobwa bakumva ko atakintu bashoboye bakumva ko nyine abahungu aribo bashoboye ivyo bintu kuri bo babibakorere wowe ubwawe banza wubahuke urashoboye ureke kumva uko umenga naco ushoboye urashoboye kiri naco bitwaye ivyo baba waraciyemo byose satani yake akumvisha ko wataye agaciro wavuga atagusumba iyo hariho abakobwa usanga bavyarira iwabo satani akacumvisha ko bataye agaciro kaje usanga batanguye kwidandaza kaje usanga baparitse hajya kuri 11 kuri 1500 ngo harabaho n'aba 1500 oya 1500 baragarura cameraman wanje yarabimbwiye ni bakunda kwaca ariko apana agiye kubashore oya arengana arabi biciriyo bigeze kaje usanga satani yakwivya agaciro nk'uko kaje usanga ubaye wa mukobwa cyangwa wa mudamu ngo nukubera wahukanye ndavise umugabo ngo uruwo razi uko iyo wahukanye abagabo bose bumva bo kubahuka bibike ibintu nibiki kaje usanga bose bo kubahuka nawe ukaje ubona umenga nta kundi nyene nuko nyene reka nyene ndabemera uko bashaka kugira mbeho oyaye kuba uko ni kuri mwabo bantu bagusuzugura bona bagutesha agaciro gusa kandi bijya bakoreka ko umengana urukundo cyangwa ni impuhwe ahubwo ni n'agasuzuguro wowe muri wewe kanguka umenye ko hari ico ushoboye hama ukore muri wewe kandi ikindi naco wirinde sindabanga abantu b'abadamu cyangwa abakobwa sindabanga ariko wirinde amarigara yabo
kuko abakobwa n'abadamu hari ukuntu dufise imwe mu mbi zo gucana intege cyangwa zo gusunikana mu bintu bitagira ikimazi. Mw'abadamu mw'abakobwa mwe ndabakunda cyane ariko je ntanga kukungira ntawe uzonsangana ngo mfise ngo abantu b'abagore ngo duhuriye ngo kuri ibi benshi cyangwa ngo abantu b'abakobwa ngo duhuriye kuri ibi bintu kuko nzi neza yuko umuntu w'umudamu mugenzi wawe cyangwa umukobwa mugenzi wawe niwe muntu wa mbere ashobora kuguhanura ikintu cy'ubuzima bwawe. Nabikubwiye jewe kugira nta nsambane rya mbere nahanuwe n'umugenzi wanje kandi ari umukobwa. Niyo yakubwiye atumviriza. Ego kweri. Rero no mu rugo kugira bimwe na bimwe hari ivyo nahanurwa n'abakobwa kandi ndabikoze nkaca mbona sivyo. Urumva rero je n'ubuso kuvuga ngo ndangimano zayo ndazikunda ariko ndafise nawe namba baguhanura vyumvirize ariko uzishire ku rutaro uzigosora urabe eske ciki capa mse ku buzima bwanje niki uwundi ariko aranyereka mbega ushiremo ubwenge bwo apana yuko abandi bantu bakwiyumvirira mu gishingo ciwawe ya uyemere kandi no kubandanya nako biragoye kubera ko nkuko unyi nkanje hariho kuca babona turi kubona gaye bakaca bavuga ati ya emwe n'umugabo wiwe baraturi barahaturiye ugasanga nk'umuhungu wese dukinanye filme cyangwa babonye udufoto ndi kumwe n'umuhungu cyangwa n'umugabo w'umuntu dukinanye filme ye ujya mugabo mu kwiba abagabo babandi ye atujye waramukije watwaye yo urumva iyo atamugabo ufise waramwigeze cyangwa iyo uri umukobwa ukuze bakabona ari kumwe n'umugabo w'abandi nta kindi bavuga ngo uramutwaye cyo tubaje atabimenyerano ngira n'abantu benshi tuvugana akazi turi ku kazi ibindi ngo tugende kunwa rimwe turyoye iki niki uko cyane ko unyura ni fana abantu nagowe rero nicyo gituma nanka ivyo mu kwirinda ivyo bintu ariko nibibura najari gihe mwana n'ubumenga na filme na yeheba kubera iki babonye ifoto umuntu dukinanye cyangwa babonye ifoto twagize kugira dushushe filme cyangwa babonye iki kaca banyagiriza ati n'umugabo wanje kicaye ukive eske baje ngene umugabo kweri kuri umugabo meze umugabo nyene kweri ngo bariko baranyagiriza cyangwa ngene umugabo nivye wandi kamem dakene umugabo wanje cya kuri profile nkaba proud yiwe apana cyo kwinyikiza ngo ari seri nkagaye ya ibintu dijaw rero urumva ntivyoroshe kubandanya ntivyoroshe kuva hasi ntivyoroshe no kubandanya ariko birashoboka uriko tubwiza divorce usanga hari ubutipe canke abantu b'abagabo bacatangura kumubahuka ngo bayiguhama mape rimwe na rimwe ukamenga ni ibintu biza bikugayisha we nawe vyaragushikira vyama n'ubu deje biraba ukabona umuntu yakwandikiye ngo message ukavuga ati umuntu kwera iyo nahise umugabo kwera iyi message yako yinyandikiye cyo ukabona atari kivati ni nk'umwana kwera cyangwa umutama kwera uyu mucuko cyangwa uyu mugabo wanaka kwera eske jewe ya soma murenga bisaba ingufu nyinshi cyane bisaba impoemo zidasanzwe no kwemera ko bavuga ko wishima ugayana no kuvuga ko ufite umutima mubi ariko ubuzi icuriko urazigama muri wewe kenshi na kenshi harabigeme bahura n'izo ngorane avya umwana umwe ugasanga basi birafuma ariko avya wa kabiri ugasanga kubera atamenyereye muri we kurondera acaja mu geso z'ubumara nivyo navuze ivyo bintu muvyirinde uracafise kazoza kandi keza bano ibintu vyo kucubona umenga kabaye gute aba n'abavyara cumingira oya vuga ivyo navyo murenge kubyo wa mbere wa kabiri wa gatatu abaruhiwe oya ivyo navyo iyo nawe ningeso mbi mukobwa oya nkaho woshira ko gatatu inama y'umuryango iciba ni y'abafana jewe omwe uwa mbere niwe natwarinda muhira wenyene mwana w'umuzanga twarinda muhira ya mbere mera bamugiriye igikombe kaca kurikiza n'uyundi ebana gusubye n'uri kumugabo ivyo yesu oya nivyo nawe tumuja kuri planning basi ushiremo akagegene none ugire ne twebe ko twebe byo kwihana ukakira Yesu ukumva yuko wihaye Imana kuko Imana yacoba nangeso nimwe Imana idashobora guhindura naho ufise ubushoye bw'Imana Imana irabuhoza hamika kuzanira uwo kuvyara wa mbere no kabiri no gatatu no kane kwe oya araba urigo oya araba kwe babona urabishe kwe iko kwe
bikomeza kuri diplome de sasa ida FANNY LAVINE bakunze kumwita nk'umufakazi umufakazi aba ari umuntu yabuze umugabo wo mugabo wa ntarapfa kubera iki kukwita umufakazi okay reka ndagutera inkuru yego urakoze ahubwo kwica kibazo yego jewe kugira ngo nige filme umupfakazi namaze igihe ndiho ndiyumviye eske umuntu yapfakaye n'umuntu yagize divorce atabisha bitavuye kuri we kuko hari abagiye ama divorce kubera amakosa yabo cyangwa iki je nabwiye ko je nari nshaka kubaka kwera ivyapfuye kwanga byavuye kwanga nabishaka mbega nuhe afisi ingorane nyinshi umuntu iyo apfakaye ashobora no kuba ari we yiciye uwo mugabo wiwe n'ivyama vyaye ntitubizi gasanga arapfakaye abantu bose baraza bakamuraba bakamugemurira bakamubaza ati mbega abana bamerewe gute mbega abana baragiye kwishura mbega umerewe gute nawe uyumva gute ngaje bamaskine nagenda nakubiswe warakubitwa ivyo gutabitubwiye cyahiyo ni maka mvuge byose oya tubwira ico kintu bacumve cyahiyo rero ayo umubiri usa n'uwakubiswe uzokura ariko je ndakeneye umugabo yagukubita guhoye nanje sinzi ndabizi canke ataje waramuzanira akanyaro ugasanga ndabyibuka ariko kaereka naho kungwa ubwe nakubitwa sana kwe Yesu we umugabo agukubita gakazo kubita umugore woza urimbwa ha umugore akubise umugabo na abakubise uwo mugore bari cihe umugore akubita umugabo bari cihe umugabo nawe ari umuntu wimbwa kweriya rero niba atari banga FANNY LAVINE yavuye ku mugabo kubera yakubitwa cyane yankunda cyane navyihanganira ariko ikintu cyambabaje gusumba ikindi naramubabariye yego mu ikintu cyambabaje gusumba ibindi byose amakosa ni menshi nshobora kubona nje namukoreye menshi nawe akankorera menshi ariko ikintu cyambabaje nkumva ati kweri ndakaravye ndayikuye yarankubise urabona ko nkunda gutwenga yarankubise amenyo y'imbere aravunika burya anyi ni mashasha nanje ntake urabona twatubaza mwakunda kubaza kera ngo nigiki ukunda ku mubiri wawe nakunda amenyo yanje nako mboya korotse nkuko navuze ati sawa nagashaka noritani ico kintu bashamuze murabasi n'ukuntu mubakubita kadedeye nta mugara kubita umugabo w'umukubita ngo ukubera iki nayo kukubita nivyo bituma umuntu yikosora muhanura kunaniye umusengere cyangwa umurungike waba banze yikosora hama musubirana kubita umuntu vrema umuntu akuze ibaze no mwishuri ntibagikubitana oya leta yarabikuyeho ako vrema ko bisanga umuntu umugabo ariko gukubita Yesu n'abana babona byaye nk'ibigabo umuntu arumva ngo byakuse hari uraho twe mu ikarti yamukubise umugore aje kwibara bari gusa ibaze iyumvira abantu bakabona ubwambure bw'umugore wawe none abo bantu bokubaha gute uretse yuko na uba ubaza wewe ngo uri kuri ahantu umuntu wigize jokone ngaho wigize ibintu bya daje naba bari ko baragusuzugura kubera ko nta bugabo bufite kandi mwe mutuma abakobwa biga karate nta mugore yagiye yakubita umugabo wewe kuri ababonye ba papa wabo bakubita ngo bace bagera nabo kwiga karate ngo baragwara ngo ndagukubita yokogeri sokoto kada kwigiza mabare jode senya oya primo y'ibintu kajya kantu si sawa kantu ko ukubitanaga we kandi ivyo bintu Imana izobibabaza urazi ko hari nk'igihe umumizi heze igihe ryanje rimwe ryaravunitse ndavyibuka ndumvira telefone ndamukubita nifitiye natumaje kacisiba makamubanze sibere kwa muganga shimira abaganga bamenye yanje bankurikirana neza urumva
kandi Imana ishimwe ko wateye imbere ugeze naho uronka n'abaganga bakurikirana amenyo yawe. Ego. Hajya bantu b'Imana babwira ikintu kimwe ukeneye yuko utera imbere uzobabaza umuntu yagufashe nabi. Ukeneye kubabaza umuntu yagufashe nabi mu buzima ko rutera imbere. Kora cyane wa mugabo we nimba uri mu divorce ubona ko umugore yakurenganije ko rutera imbere. Wa mugore we nimba ubona tera imbere kuko bagenda mu bwega canke mu maraya azovuga ati raba nizangeso nyene. Itwara bivuga. Ni mwana ngo mwana general rabusema kandi bose bavuga ati ego ko ngo kandi tutari kumwe general mubwiye ko bitazogenda neza ngo raba kure ko umuntu wese mutandukanye aba yiteze ko ugiye kumera nabi ariko bihagazeko ugakora ugasenga mwe kaguhezagira sha bugajya habura gato ngo yihakaziriko none bazi nkubu kazokoresha gushasha urazi yuko oya reka ku kantu ndagahore kwe nari mvuze abafana banje bigeze kumbwira ko bahuye n'umuntu akabwira ngo niwe mugabo wanje kandi yari aca baramutuka ati kare wowe umusitari wacu uriko uragira ariko sha mumubahe yavyariye abana beza refreshe yamaye abana beza kwe nubu ni hamwe nyene udafise munga uwo tungara madara urakashemesha Luko rero uri umukinya wa film umaze gukora ama episode menshi cyane nize ntamba myihura nazo muri kino gihe umaze kwandikisha amateka menshi filme zawe zirakundwa mbega nike wishimira mbega obufisi izo ntamba myihura nazo nizahe wo gufasha ninde yo namamye ni ya mbere niyo tugira twese shikaye nawe ugira ifisi namamye y'agafaranga yo reka nikibazo gafaranga nta n'umusheri ngira mu bisanzwe ugira umuntu ubone ko afise amafaranga abafise n'umusheri ahubwo uvuze hejuru urazi yuko ngo umusore ntashobora gutera imbere cyane atagize mariage kubera ko burya gutera imbere biva kuri responsibility ufise iyo uzi yuko nk'ubu urashobora kwitahira atagihumbi ufise nta problem mugo ufise umuryango kirazeye ko atabihumbi 10 utahana no tumaze ngaho gucora amahe uriyaranya namugurisha niki mpaka ugataha ufise amafaranga cumuhereza ndayatari ndavyimenyera wewe nta mugore ufise munga udafise responsibility muyira urashobora kubisi yacuma ukavuga ati anza waryama indwi yose nzondaga icapati n'amazi kwera nta kibazo nta problem numvise ngo ubu niyo twabonye ko ubuzima bwazimvye ngo epeseri y'icapati gusiga ingana ngo na carte sim ya limited kari icapati cya senguza cangana mahera nawe ngo atubwira ko ubutwara ari ivyapati warambye zitamenyanye nkikora ivyapati je nakora ivyapati biryoshe cyane none rabo shore barabizi ko je nkora ivyapati neza sa karisha nuko tubwirere nize intambamyi y'amafaranga intambamyi y'ama location yego ugasanga turakina hano dukinira nibahagwaye nyene byoroshe naho bagwaye byoroshe cyangwa nk'ubu urabona uba wahagezweho gukina ama série ugasanga aho hantu baguhaye sehora ziko rukurikirana abantu bisabe kuzosubirayo kongera ugasubirayo gasanga mwana ahantu bagoye akabwira ati wahamare 30 minutes nawe urabizi nta sequence nimwe buramara urumva gasanga uragize ikibazo cya location bacagenda basabye abantu mu bise amazu meza abantu mu bise amabiro abantu mu bise amavuriro amahoteli no kuri ngize Imana nkakumenya nkagusaba uzozuranyumerera uzoba ukoze dakwingize kuko biragoye gutanga amafaranga y'ahantu ukorera nawe hari gutana yakuramo urumva kandi kindi naco abarundi dukwiye kumenya tuba namba ari hotel cyangwa ivuriro cyangwa tuba turiko turagukorera publicity nyine hariho naho uba wumva waburane ukavuga ati basi ntanga amafaranga bakayanka none uri muri business nyabaki ni muzi dukorana ahubwo mudohe market tuyabone hama tugire dukora ahantu hanyu tuhamenyekanisha urazi yuko je nk'ubu nyinzi muri Amerika narajayo ntiyo uyambira mbere mu vyiyumviro kandi naryama imagine nawe mbona urumva n'ubu nyindi ku munsi wa mbere ngenda Dar es Salaam ndabonye hano ndavuga ndahazi ndahazi ati je namaribereye urumva tudandaze igihugu cyacu tudandaze ibintu byacu nyene ama location niyo narindiko iyindi ntambamye tugira nkanje ndumudamu ndumusinzi namba ndumudamu cyangwa umukobwa cyangwa iki ndabona byose papa sinanje sinindi uri byose uri papa byose ndi papa nk'imama hariho nk'ahantu udashobora kuronka ijambo uretse ikintu wovuga cyimvuro woshikiriza
ariko bakagusuzugura kubera ko babona uri gitsina gore ya kagusuzugura ndetse cyangwa na bamwe mu bo dukorana bakagusuzugura kubera ko babona uri gitsina gore bumve uwo ukoresha wewe bumve ibyo avuga kuri ko wewe bakumve kubera igitsina gore izi ni intambamyi murasaba bakonsidere namwe badukonsidere nyene ego indi ntambamyi tugira nuko nyene intuze yacu iyi territoire yacu y'u Burundi ivyuzi zaho zitariha umva ko tuca duhomberamwo ikibazo kindi naco abantu muraba filme kubera ko mutagenda mu kuze subscribe nanje ngizibumbi jana nkagayeyo ni banyarusi ubunyene jewe mwaka ego twe n'abafana banje tuzobikora tuzokwite sanka kandi rero je nuzompa ivyapa oya rero nzompa ibikwiye akavenye nzokagora haleluya nuko rero tunyarutse kugira subscribe kuri Fanny Lavine official aho hari n'ibikorwa byinshi shasha ubu tuvugana umupfakazi yaheze yari saison bakunze ndanabashimira cyane kuva kuri saison ya mbere saison ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu na gatandatu barayikunze cyane ntibigeze badebukirwa Imana ibahezagire cyane ubu naho ngiye kubazanira Samantha series azibari série kabisa yego ndayibatoye ni série dasanze kandi nandi ica atari kuri Fanny Lavine official no kuri RTNB yego bikubiza ku yindi poem dasanzwe akajambo gasuni karuki niyo jambo wobwira umwigema ariko aratwumviriza ndikiye jambo wobwira umumama ariko aratwumviriza muri no mwanya iki kintu umuntu yadukurikiranye no munsi w'igisina gore yosigarana mu kiganiro kwanza hari ico nari nibagiye kuvuga yego kwanza nivyo bari gutangurira twafa company twaguye akarere aho nashizeho ico ni twafa solution akaba ari ugwaruka nakoranije hamwe rufasha mu manza namba ari guserva cyangwa gutamba cyangwa abadofere dauphine cyangwa mu maseminaire cyangwa protocole kuri aéroport mutugane twafa solution irahari ku bwanyu kandi ku mafaranga make cyane hama nyene kugira aba bajene bacu baze bararonka bitanu basi batahana bave ku marigare nico gituma nayisizeho nashatse kwagura akarere nyene ya rero nkaca mbwira ati umukenyezi mwigeme ariko aradukurikirana cyane cyane ndahera ku bana bakiri bato bakiri mu ma 13 14 bumva yuko isi yoroshe iryoshe byose yuko imbere ari heza arakana abapasiteri bakunda kutubwira ngo imbere ni heza kari akantu ni sawa ariko rero n'ukuntu nyine burya iyo udaciye ubwenge kakuyobye imbere ni amari heza ni byiza kuba ubisa amakenga ukaraba icurimo uyu munsi mbega ejo kakiraba muri angle zibiri hamwe cyogenda nabi bizogenda gute hamwe cyogenda neza Imana ishimwe ariko nubwo witeze ngo imbere ni heza gose ahubwo burya uko ukura ne ku ibintu bikomera ariko kumwe n'Imana iravyorosha rero mwana mundo uri kuradukurikirana kunda amashuri yawe ukunda ubuzima bwawe kunde kazoza ufuhira kazoza kawe wumvire impano baza bakuruta wiyemere wiyemere umwana cyo ubwenge mu ishuri muri quartier ubicitekerezo cya bose hari abana bahora bansaba kuja muri filme yumva ati burya umwana kwera ashaka gukina filme kugira yitwa umustar bazi uko abana banje ndavuga ati uwo nzokumva yise umustar ni giti inkoni turi mu kazi ko kurondera ukuntu mubaho turi mu busitani rero mwabana mu cyangwa abajene n'abakuze birabashikira baba mama cyangwa baki bagashaka kuza muri ibi bintu byo kujya ku ma social media kugira bitwa abastar kugira bitwa ibyamamare kugira bakundo kugira bagiri attention muze kuri réseaux sociaux mwakajije kwere mwakajije kandi mufise ikintu muri mwebwe mushaka gushikiriza je gituma ndari nshaka gushikiriza icyo nkuru nari kwandika no winarashobora kuyibaha yose ndiso ko bizokunda rero we niwaza ngo ngo Fanny Lavine urumva ngo aratwika ngo nyene ngo abafana benshi cyangwa baramukunda uzoca unagenda hahandi bantuka hahandi bamponda hahandi
banyambika urubwa ubanze naho uhicara wumve ko uzohashobora wumve kandi yuko ibyo baza bariko barakuvuga mu cyo gishingo canje ko azoba ari byo cyangwa atari byo wumvira ukuntu uzokuyakira kuko nibyoroshe umuntu wese namubwira yikunde yiyubahe kandi afuhire ejo hiyo kuko ejo ntihama ari heza ahubwo haba heza bivanye n'ukuntu uri kurabaho uyu munsi kuko uyu munsi niho hategura ejo uno munsi niho hategura ejo Fanny Lavine ndabashimire cyane nizere ko n'ikindi gihe nitwabamagara uzotwitaba kenegura icapati ndagurira ya carte super biteye ya juste genda gushimiye cyane kandi nganda kubwira felicitation uri kurakora neza cyane nyine abantu bikura dufuta kore bw'imisi urabe mugabo ntuce ugira hama wava usubira inyuma ngo ari umuntu yavuze indirimbo ngo ubwibone ngo ni intambwe isubira inyuma nkaca mvuga ko kantu hari igihe abafana bitiranya ubwibone no kuba bize ku muntu cyangwa no kuba hari ayandi mabanga ajejwe rero Gael Imana kuja imbere bandanye utera uja imbere nyine ivyo nagusavye urayizi je tuzasubiye guhura wabikoze oya nabihejeje wabihejeje yego reka duhere kwanza kuvyo mu cameraman yego luko reka nabashimire bisimwa byo murimo murabana natwe mba nkeneye kwiganira kugira ico kivugishije yawe muvyeyi yawe papa yawe mama yawe wa mukobwa wawe nawe wa muhungu kuri micro juste Gael Cadre from Morris like black machine black behind the camera mwita umusaza mukama baturindira ibiza byose byo kumufuko no kumubiri kuko byose birabaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista uraushiro mushiro hushla none